Mwaramutse kuri message ya mbere nize gusoma umuntu yavuze ko muri Dubai wihagaze ko hari gihe usanga bakubahirije nanje vuga ntubugabo burihabwa undi avuga ati nukuri abahindi ntiboroshe abahindi ntiboroshe kwifaranga hoho ngira nabadesanda ba Yuda rero udakanuye wewe ashaka kugukoresha vyinshi aguhemba ubusa bafise n'amayeri menshi nico gituma ugishika Dubai kugira umenyere barakwihwabira ukaza gukanura mu nyuma ugaca wihagararako. Voilà donc abahindi en fait nabo je nkunze kuvuga ko novuga ko hari deux monde nabivuze. Abahindi nabo bava muri monde y'abantu novuga bafise ama cakubiri iwabo usanga harimo abahindi bakize n'abakenya ugasanga abakenya bafata nabi azana iyo esprit nyene yo gufata abantu nabi. Bo ikindi abahindi bakunda amafaranga ico nico barakunda amayeri barakunda amatricherie jewe nahandi no kubwira yuko hari gihe barabafata abantu bariko bakoresha abandi nabi usanga ari abahindi bakoresha abahindi bene wabo canke abashinwa bakoresha abashinwa bene wabo n'abashinwa niko kuko bakunda ifaranga bakunda gukora amatricherie amashortcut ni nka jewe iyi modoka ipfuye canke nkeneye kuyikoresha cyangwa kurondera ikintu bita warrant of fitness umenga bitangwa ni certificate donc iyo certificate yerekana ko ukwiye kujana mu modoka mwibarabara ntabwo ndayijana ku muhinde kubera iki washa kuvuga ngo iyo modoka ipfuye ikirekana gukorera ku majana 5 kandi cyagomba gukorwa nko ku $2 canke atani cyafuye kirimo hanige ni nubako bava kuramo n'icuma bo ivyo nta hantu ntavyo bokora kameme mugabo nko muri South Africa jewe natinya kujana imodoka ku muhinde kubera ivyo so ahubwo ari n'uwigize kugomba kontriche sinibuka yagize ati ndamufatanye nagomba gukora ikintu avuga sha ivyo wakoze nibiki anyway donc bakunda amafaranga bakunda amatriche bakunda amashortcut no kuba maso en principe ari naho en fait information ifisa kamaro hari abantu baza ngo ibi Dubai ntimubivuge mutabivuze muca muguma mucinyizwa aho nko mubivuze umuntu amenya ati okay nzogenda nzi niteguye ko boss wanje muhindi agomba kunyiba urumva wamaze kuba maso y'umuntu akwiba kugira ngo nze kwibana nze kurarira iyo waraririye uzi ko umusumaza urararira ntakwiba mugabo utabizi urajya mu mukondera usaka kwiba so uzuti uravuga uti bon canke icongereza ko muka ciga no bitoroje kwiga ikibiriraho mugabo kavuga uti bon ambwiye ko azompemba ya naye nabwira nyereka binyandikire nk'akarorero canke c'est pas vuze gena nyogeza imodoka avuga bon muri contrat je navuze ko ntazokoza imodoka ya boss jewe ndi umuntu w'umuede canke security whatever ukora doge birafasha ko ugira kuko ico gihe cyabona ati uyu muntu amateka arayazi bigiye hejuru na boss ko nanye nafisa boss bo hejuru bigiye hejuru na boss arabimenya ahave naja nkura ko nabo nyene bafite boss barakugwa so ni byiza ko muza murahana iyi information mukavugasha ukuri openly ntibiteye isoni hari umuntu yibaza ngo je ngo mpomvye amafaranga nkabigyondi birateye isoni no ntibiteye isoni biteye isoni ibintu bitarabivuga bivuze birakuvamo mugahana information sawa mugira umunsi mwiza.